mubona nyene ngaha azoza aje kuri kamera avuga ati je ubwa mbere nahomvye ibi nibi kuva societe igezeho yigabuye kubiri ini kote ya maison de passage hariya mu yindi portail naho umuntu ashaka gupanga aha rero aha ni muri salon yego salon ya mbere yego niho abantu umuntu akirira abashitsi yego bana ntiturayiheraheza kubisanzwe ani muri salon ariho sara manje twirangije iyo nzu rero tukayigushikiriza akabirya nuko duca twongera ko kuyikurikirana iyo nzu ugomba kuyipangisha iyo nzu ugomba kugira maison de passage iyo nzu ni hotel societe nimenye ati turamurangira abapangayi turakuronderera abo ba passage bazoza kuyibamwo mwebwe rero muje kugwanira abantu mubagwanire ku buryo inzira zawe zo gushika kwiterambere muzibashika muzisanura iyi societe cap nyeneyo no mu diaspora ari mu gihugu ca Australia hariho imigambi yagombye gukorera mu gihugu hama arabura abayimukorera ivyo atanguye gukora navyo acarahemukirwa baramwiba yahemukiwe gute iyo turiko turabakorera rero barishima kuko benshi barahemukiwe bagendana ibikomere baripfuza gufasha imiryango yabo baripfuza kubaka igihugu ni naco gituma barungika ibintu ino kugira bafashe imiryango n'igihugu gitera imbere ubu hari abadiaspora bavuga ngo barangura imigambi aho ugasanga mu gihugu iyo migambi ntibakeneye kuyikurikirana avuga ati nashizemo amahera mbona inyungu tuvuge ko rimwe na rimwe ushobora gusanga ivyo uri kuravuga uwo muntu ashobora kuba asanga yatanze igikoresho ntiyakigira entretien mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndabaga kuri mikro ni jewe nyene juste Gaël cadre for Morasa AK Black Machine Black behind the camera mwita umusaza twavuye aho turi tubazana handi ndakubwira ko twaje kuraba bikogwa vy'ugwaruka buri ku kivi ariko vyongeye by'aba diaspora bari kubaragira uruhara kugira ngo abasigaye mu gihugu bashobore kuronka akazi ego ndakubwira ko no munsi twaje kuraba ugwaruka ruri rurakora gwashoboye kugira ngo ino nzu imaze kubakwa n'abajeniyeri benshi buze kuyimarira bivanye n'ingene vyari bimeze ariko vyongeye turaza kumva intaya abano bantu bamwe muri bo barabasiti abandi muri bo bari abantu bateka muri cafetaria barize amashuri bafise amadiplome n'ibindi vyinshi vyemeza vyotuma baronka akazi mbega bano bantu ivyo bize indoto bari bafise ziri bari kwishuri zarashitse kuba indoto zabo zisashoboye gushika bakoze gute kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza bashobore kwipanga mu kazi ndabura ko vyabasikomera vyabose nini point bidasanzwe jewe sindahindura nitwa Juste Gaël ekedru for Morasa AK Black Machine Black behind the camera mwita umusaza ndakubwira ko vyabasikomera vyamaze kuzana ini point bidasanzwe ndakubwira nti jewe sindahindura ndi the real man from the other side kwa kuri ahandi AK Black Man nijisho ni black ni wasanga ritukwiye rizo ryagiye mu isabuni kwa kuri ahandi ndakubwira ko byamaze kuzana iyi ni mpwemu ndakubwira rero ko twinjiye muri kino kibanza aho ubona ko iyi ni etage bantu b'Imana iyi ni etage y'umu diaspora nawe nyene bivuga ko yari yarahemukiwe biba bimeze gute gumana nanje kwa kuri ahandi Jesse ndahindura nitwa Juste Gaël cadre for Morasa AK Black Machine Black behind the camera mwita umusaza ndakubwira ni wasanga ritukuye rizo ryagiye mu isabuni kwa kuri ahandi turi mu gihe turi mu mbona kazoza 2040 uburundi igihugu cifashe 2060 uburundi igihugu giteye imbere uruhara rwabo n'ugwahe ndakubwira kuno munsi ndi kumwe na ingenieur Damascene niwe mutumire uno munsi tumusaza ukivi abari ko arasozera inzu batubwiye ko bari ko arubaka mbega basanzwe barango biyungunganya gute muri kino gisagara muri buno buzima nike kiri bahamagarira urundi gwaruka na cyane ko utariye nta udakoze nakaye ariko vyongeye umuntu wawe uronka icyo ufungura n'umufuko wose uronka icyo ubika mbega bobo barafise umufuko wabo icyo babikayo barafise umuntu wa icyo bashirayo ndabwira ko ndi kubona Damascene ngo nabikubwiye ndakura umusara wa Damascene ndamukije cyane Gaël ndizera ko beze neza tubeze neza cyane tubasanze ku kifi ego bamwiyumva gute namahoro cyane iyo turiko turakora twumva turi fier cyane ego bora wambaye umupira wanditse ko cap bisigura iki cap umajambo yose ni canal autopromotion bisigura iki mu kirundi ikindi bisigura n'umuyoboro wo kwiteza imbere muyobora abantu kwiteza imbere gute sikuyobora ni umuyoboro basi
nka itiyo kujya jana amazi ahantu hama abantu bakayakoresha rero muri cap donc ni nk'inzira abantu bacamwo kugira bashike kwiterambere bashaka kugerako ariko iterambere rizi ubwoko bwinshi iterambere iryo tiyo itwara abantu ku iterambere riba ryabakuye ribaganisha okay iyo tiyo rijana abantu ku iterambere ubwa mbere hariho iyo twumvise tiyo canke inzira ani inzira irashikana abantu ahantu na tiyo ikajana amazi ahantu hariho ahantu umaze gusanga itiyo yagizente yamenetse canke ibarabara ryagizente yacitse turiko turaja mu iterambere rero hariho ibintu bitubuza gushika kuri iryo terambere ugasanga uragombye gukora iki uga mu nzira urahuye n'inzitizi mwebwe rero muje kubuza abantu muje kugwanira abantu mubagwanire ku buryo inzira zabuza gushika ku iterambere muzibashika muzisanura neza cyane gute ingene tuzobashikana ku iterambere hariho abantu benshi rero baba bari mu gihugu cyane cyane aba diaspora wavuze buti turiko turaja mu Burundi muri ya vision 2040 2060 muvye kugira tubishike ko hari aho dutegezwa guca tugategezwa gukora rero hari abantu bifuza gukora bakabura aho bakorera cyo ni cyambere ikindi naco hageze gukora hakabura abantu babakorera ivyo bintu rero ikapu rero yaje gufasha abo bantu bari ngaha mu gihugu cyane cyane n'abari hanze y'igihugu kubera iki cyane cyane abari hanze y'igihugu cyane cyane kubera iyi societe cap je nijewe njejwe gutunganya ibikorwa nka coordinateur general nyeneyo no mu diaspora ari mu gihugu ca Australia hariho imigambi yagombye gukorera mu gihugu hama arabura abayimukorera ivyo atanguye gukora navyo acarahemukirwa baramwiba yahemukiwe gute ingene yahemukiwe yahaye abantu bamukorere ibintu abo bantu yize akaba abahaye ivyo bintu bamukorere baca baravyiba vyose umva ya vision yiwe ntiyabakishitseko ariko uvuze ngo bavyivye baba bavyivye gute okay ndabikubwira exemple yarafise yaraguriye umuduga mu gihugu kamyonete ayiha umuntu ti nkurikiranira iyi modoka yarafise iyo modoka arifise ivyikora anyene mu gihugu hama uwo muntu yayihaye acarafata arayitwara yose ayikoresha umwaka urenga ntigera abona amahera namwe donc ivyo bintu byose acabigira ivyiwe n'ubu yarahevye aba tukiri ngaho nyene uri mu gumwe rukamwa yera tugaruke ubu haraba diaspora bavuga ngo barangura imigambi aho gasanga mu gihugu iyo migambi ntibakeneye kuyikurikirana avuga ati nashizemo amahera mbona inyungu tuvuge ko rimwe na rimwe ushobora gusanga ivyo uri kuravuga uwo muntu ashobora kubasanga yatanze igikoresho ntiyakigira entretien oya tubifitiye ivyemezo mbere muri cap ni societe yagutse irateguye cyane ifise abakozi bigishijwe ingene barangura akazi mu gufasha cyane cyane abo bantu cap mwijambo rimwe nijisho ry'umuntu atahari ariko turiko tuja muri cap turiko tugaruka ku mu diaspora ingene kamyonete yibwe ingene yibwe yarayiguze ona ntibaba bari no kubisanzwe avuga ati genda ugure iyi kamyo ikore yari ifise ivyikora iyo kamyo amaze kuyimuha umva si hari mu kubigura ntibajana aca bigira ivyiwe ararindira versema kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu arabura imodoka cayigira yiwe basi nubu biri mu manza muri societe mu kwitegura neza cyavuga ati kwizera umuntu biragoye reka ibintu byose azahora bicisha muri societe iyo societe rero cayipangira inzego acarashiramwo n'umuavoka umuntu ajejwe kuburana aburanira societe aburanira n'abantu bazoza bitura societe urubanza rwiwe rurafise umucamanza ariko ararukurikirana bisigura ko yahemukiwe cyane ni naco gituma uko nyene guhemukirwa siwe wenyene benshi bari kumwe situba ba diaspora baravuga ko bahemukiwe muri ubu buryo canke buriya baranguriye imigambi ino baguze imiduga baguze amamoto baguze amaparcelle bubakishije amazu inzu kazorindira kwihera ukabura tukiri ngaho nyene uriko ratubwira ivyo tibarahemukirwa bobo nibahemukira abandi okay nta vyera ngode mugabo nitwovuga yuko nk'ubu kuri kayi wanje kuvyo tumaze kubona ni ntawe turabona
aja twitura ngo je narakoreye mu diaspora ntiyampemba. Bobo barifuza yuko igihugu gitera imbere, barifuza gufasha imiryango yabo, barifuza yuko kubaka igihugu. Ni naco gituma barungika ibintu ino kugira bafashe imiryango n'igihugu gitera imbere. Inyubako nziza zimwe zigezweho zubakwe mu gihugu. Rero barinze barungika amafaranga, donc nibo barungika sitwe turungika. Badufise ku mutima. Ego badufise ku mutima cyane. Ariko mangene kumenya uyu mu diaspora mwahuye gute? Uyu mu diaspora ni birebire. Uyu mu diaspora ingene twahuye, je nk'ubu naheruka kumubona muri 2005. Nari nkiri muto. Nkiri muri primaire, nasubiye kumubona muri 2024 mu kwindwi niho yarari ino. Mu kugira tumenyane, donc mu gwimo akiri umunyeshuri muri 93 yarigeze kuraswa akiri ku ishure yigana na mushikanje. Hama baca baramutora abavyeyi banje baramugwaza igihe kitari kinini, ni histoire ndende. Hama baramugwaza igihe kirenga umwaka, hama aratinda rero arasubira muri famille, hama aratinda aragenda hanze. Aho muri 93 senari bwavuke, niho rero yarambonye muri 2005, dusubiye kubonana muri 2024. Hariho ivyo je tumaze guhura, hariho ivyo twakoranye. Hariho abo bari barakoranye bien avant, baramuhemukira. Ngo je mu byo twakoranye byose, nambari amahera arungitse nagenda hankorera iki, nk'ubu iproje yaba ari karakorera ino, abona turayimuranguriye neza, nta na kimwe kigiye. Cyangwa ati rero wenda kugize base ya societe, niho rero ikicimvira aciyagira n'inguvu. Ati kombe hariho umuntu ushaka guha amahera akayashikiriza naka. Bara hariho urungikira amahera, tinshirira umuntu akacajya. Ndabazi. Hariho n'abarungika ari nk'aba diaspora karungika amahera y'umuvyeyi w'ogwaye. Uwayahaye agacajya. Ndabazi. Rero no mu byo dukora ivyo birimwo. Abantu bari hanze barungitse amafaranga araca muri societe tukayatora tukayaha abo bantu baba yarungikiye. Tugaruke muri cap murangura ibiki ino canal auto promotion ama service yanyu naya. Service zacu ni nyinshi cyane, reka ndabikubwire. Icambere turakora mu bintu by'inyubako. Abantu bari hanze bamwe bavuga bati sinkeneye guhemukirwa, sinkeneye kwibwa, turabubakira amazu. Duhejeje kubaka inzu kuko uhavumbaza ati abantu bubaka ni benshi, nivyo ni benshi cyane barubaka. Ubwo twebwe akabiga muri cap tukubakiye inzu turayiheraheza neza, hasinywa ama kontra, haba kontra y'umukiriya na societe. Twifashishije wa munyamategeko wacu akadutegurira kontra yerekana ingene ibikorwa bizorangurwa vy'iyo nzu. Tuyirangije iyo nzu rero tukayigushikiriza. Akabiga nuko duca twongera ko kuyikurikirana. Iyo nzu ugomba kuyipangisha. Iyo nzu ugomba kugira maison de passage. Iyo nzu ni hotel. Societe niyimenye ati turamurangira abapangayi, turakuronderera abo ba passage bazoza kuyibamwo, amafaranga societe kabariyo iyatora. Societe isigara ikora mu kibanza cawe utahari. Ikayatora ikagushira kuri compte bakakwereka amabordero. Ico ni cambere. Ikigira kabiri dukora turakira aba diaspora. Habya bavuye hanze. Uratumenyesha uti jewe nzoza izitariki. Societe irafisa abashoferi, imiduga, bakaza kugutora ku kibuga c'indege. Udafisa ushikira bakakorondera maison de passage canke hotel, kene gutembera umukozi wa societe bakagutembereza. Hariyo accompagnement cyangwa ushaka gusubira inyuma, societe iraza kugutora aho uri kakugeza ku kibuga c'indege. Ikindi mu byo dukora harimwo kwakira ibintu aba diaspora barungitse. Aba diaspora bararungika ibintu. Yaba amafaranga cyangwa ibindi bintu. Nakubwiye ko hari aho babirungikira abantu bagaca babijya. Amafaranga ukayarungikira umuntu agaca yajya ntashikiyo yagiye. Societe rero irakira amafaranga cyangwa ibindi bintu by'abantu bari hanze bakabitora bakabishikiriza abo bantu baba babikeneye. Ikindi dukora turategura ama evenement y'abantu batahari. Nari abagomba gutegura amamanza, mariage, societe iragutegurira urubanza. Vyose ikagira devi y'urubanza.
hakaba amaserivisi umva urubanza wazi ko rugizwe na byinshi kandi imanza wazi ko zitandukanye harimo mariage dote levedode biga byo by'amanterema societe irabigutegurira neza ukarungika amafaranga wowe ukaza usanga byose societe yarabitunganyije ikindi naco mu diaspora ashaka kuba arondera nka parcelle agura societe iragufasha kugura ama parcelle keneye kuyubakisha urumva kwicibandanya ushobora kuba hariho amadokima uba uriko urarondera mu gihugu urumva si huri societe rero irabikuronderera ivyo bintu byose izo mpapuro wewe uba ushaka tukazikuronderera tukagukorera tugakora mu kibanza cawe dokima zose uburondera tukazikuronderera wowe ukazusanga ibintu byose byaratunganye Ego. Quindi poi mi da sanzo. Cyane. Ariko bangene kumenya ayo service yose ko numva umenga ni menshi. Ufise ubushobozi bungana gute kuyarangura icarimwe mu gihe abantu bose bokenera ama service icarimwe. Turabishoboye cyane. Ni staff niniya. Ahandaze waje ngaha wabonye nabo turi kumwe, turi mugwi abo wabonye ntiwabonye umwe. Wabonye abantu bashika hafi batanu. Aba nabo twari kumwe. Abandi bari kuri biro. Abandi bari kuri tere. Nk'ubu ibubanza hari ibyo turangurirayo. Byaba diaspora nyene abakozi niyo bari mwitenga abakozi niyo bari centre ville abakozi niyo bari aho uburi hose mu gihugu cyose societe iragukorera ibintu neza cyane ni staff niniya akabijya nako mu bakozi twebwe dukoresha baba araba engineer baba araba electricity donc bose babanza guca muri formation harimo umuntu mu kugira ube engage ushobore gukurikirana ibintu by'umuntu biragoye bitandukanye no gukora ivyo wawe nk'ubu jewe ikintu cy'uwanje kigize ingorane umva kiba kigize ingorane mugabe ibintu by'uwundi muntu yaguhaye ibintu biragoye bisaba ubikorane ubwitonzi ubukerebutsi n'ubwizigirwa bisigura ko abakozi rero baza muri societe babanza guca mu nyigisho turafise ubujejwe inyigisho ategura abantu kuko benshi hariho n'abahemuka abantu bakora ibintu nabi kuko batigishijwe ingene babikora rero babanza guca muri formation bakiga ingene bazokora akazi bakamenya bagiye gukorera hama tukabarungika kuri tere barose impamya bushobozi canke certificate bemerera gukora muri societe ego tukabarungika kuri tere ego baja kuri tere barabanje kuronka inyigisho sivyo bagiye gukora baja kuri tere bamaze kuronka inyigisho turacari ngaho nyene muriko murabitubwira mugiye kuraba nimba atari banga mumaze kurangura imigambi yahiboneka ku buryo n'umuntu mushasha aje gukora aje kubizera yavuga ati ndafise ikintu ufatira kugira ngo uko kwizera kwanje ndakubahe okay imigambi ni myinshi naha washikiye bakubwiye ko ari twebwe turiko turabikora ahubwo gikuru mu ma vacances niba atangura kuza aba diaspora turiko turakorera yego tuzobaha umba ururimi gumwe ngo rukamwa ifyugufyo twebwe ushaka kwiyumvira ati nukwihayagiza ntunavyizere mukanya nta mezi menshi asikaye bazoza bonyene tugutumeko baze kuri kamera bavuge bati twebwe turashimiye iyi societe nk'ubu na nyene ngaha azoza aje kuri kamera avuga ati je ubwa mbere nahomvye ibi nibi kuva societe igezeho ngibi byose byaragiye amabordero amahera yose baranshiriyeko ibo bandondereye umupangayi hariya uri karakoresha ibubanza hajya ku musenyi avuga ati je ubwa mbere ukweza amezi 3 yarahera ntabonye amafaranga gusa kuvaho societe inzane mu comptable akagera ibintu byanje amahera ndabona rikarinjira ubundi nayo twubakiye ibintu hariya mwitengazo zavuga ati amahera yinjira neza byose donc nibo bazodushingira intahe abo tumaze gukorera ni benshi cyane tugarutse mu bijanye no kubaka amahera yo kubaka inzu iragoye guhera arama ushobora kuronkera rimwe cyangwa nturonkere rimwe cyangwa ugakorana na banki eswe ku murundi cyangwa mu diaspora umurundi aba mu gihugu cyangwa umurundi aba hanze mubafasha gute kugira ngo bashe kuronka ingurane vyoroshe kugira baronka ingurane vyoroshe muri societe hariho nyeneyo hariho microfinance afisemwe imitahe gusa ayo makana harashika uwo mukiriya yamaze kuza bazoza tuvugane namba avuga ati aya mahera azoboneka kuri ya matranche tume duti dutanguye iki kuko inzu na etape menshi bifata n'igihe kinini ya cyane mu gihe uwo mukiriya azoza avuga ati ndakeneye ingurane
azokwegera societe hariho urwego rubijejwe bamenye ko bashobora kumufasha ingene ashobora kuronka ingurane ego bigomba tubwira ibintu bikomeye cyane iyo kana itarashika ndabizi ntabuze intambamyi muhora nazo kuva mutangura gukora izi ntambamyi mwahuye nazo intambamyi si nyinshi cyane intambamyi si nyinshi cyane kuko mu byo tuba turiko turakora twaravyitondeye kuko nakubwiye ko twaje turi nk'inyishu uyayitanguje nakubwiye ko yabanje arahura n'ibibazo byinshi ivyo bibazo rero niyo nyishu yazanye twebwe turiko turakora nk'ubu intambamyi twohura nazo ndazikubwire iza mbere nizuko abatwoba turiko turakora bodohemukira aba turiko turakorera bakanka nko kuriha nk'iyo kantirashika iyo ntirashika kigira kabiri intambamyi duhura nazo ni mu maka generale ibi biba biriko birashikirwa n'abandi imvura ikagwa amadeplacement akagorana navyo ni ibintu bisanzwe tugezwa kwa data gukora ego ubwo mutubwira ibintu bikomeye cyane ubu mumaze igihe muri ko murakorana n'uwo mu diaspora mwatubwiye yuko muvuga ko yarenganijwe bankeneye kumenya nike kintu wibaza ko gituma ibi bintu vyirepeta ugasanga hari abadiaspora n'ubu bakivuga bati twebwe turahemukirwa bibaza ko ari zihemvu ni nabarundi bahemuka cyane bari ngaha canke murafise ubundi mwihwezo mwabonye ico novuga kuri ico abarundi turahemuka cyane kandi turiyorobeka benshi bariyorobeka nuwo yarinze ahemuka gutera inkuru bari bakoranye ikiringo c'umwaka agakora neza namba ari projet mu ndwi zibira agacavuga ati ngize miliyoni zingahe nunguza onda agacaguma bamotive agacaguma arungika amahera kumba ariko aramwegeranya kugira amukubite ku ntoke neza ikindi naco gituma ari twebwe duhemuka tuba turi ino abantu benshi bagomba gutunga n'ingoga ikindi bishizemo yuko aba diaspora amahera nkeka ariho nk'igiti bayamurako donc barayafise ngo n'amadolari iyo rero bamaze kwishiramwe ivyo ko ari amahera nkeka baronka byoroshe ugaca uyamurungikira nawe wibereye mu bukene ugaca ukubitira ku bino donc bagomba gutunga n'ingoga ntibamenye ko gutunga ari etape par etape ntiworaba ibintu nka wewe umaze kugera ko ngo nawe ukuri uno munsi siko wari uri mu myaka 5 iheze ko nukuri mugo ko iminsi igenda ihera kugenda ukora bukebuke ugenda utera imbere naje mu myaka 5 iheze sinari imeze uko donc ni bukebuke rero benshi gituma bahemuka bagomba gutunga n'ingoga ikindi batunge batakoze ikindi bagomba kwigana abandi bamaze kubirondera kera cyane niyo mpamvu rero benshi usanga bahemuka gutunga n'ingoga ibyo jambo mvuze rirakomeye ego gutunga n'ingoga utarushe naho ntiwifuza gutunga n'ingoga jewe kubisanzwe gutunga n'ingoga uca wimva none gutunga n'ingoga umuntu atunga gute ho gutunga rega namahera koroka avuye mu ijuru ni ndege yagukororera nagira urakora ukoze nko mu Burundi basi benshi bahembwa ku kwezi none wumva urakoze urahembwe ku kwezi amahera uhembwe ku kwezi canke ku munsi uburi kura ya depansa none wumva wocu utunga ku munsi umwe gute yasaba umuntu yaguteruriya canke akayagutako sino gutunga ni uzoshaka wegena ndaze muramaze kuvugana n'abagwiza atunga benshi azakubwira ko yatunze umunsi umwe ni urugendo rurerure no mu gutunga harimwo aho ugenda ugahomba handi ukunguka ugacuruza bikanka ugahomba bakakwiba ni ibintu gutunga n'ingoga biragoye kiretse wagiye kuziba harabaho doratumva ngo bagende kuziba ngo bagaranwa amafaranga sino niwambwira ko wotunga umunsi umwe canke ukwezi kumwe canke umwaka umwe oya ni urugendo rurerure gutunga ni urugendo rurerure cap yaje kuba nk'inyishu ariko bangene kumenya ku bwawe ubutunzi ni iki ubutunzi bwa mbere ni ukubumbwa n'ico umuntu aba afise ubu rero ko je mbumbwe n'ico mfise ndumutunzi uri umutunzi akomeye natunze n'ingoga cyane okay kuko iki ni kintu kirekire umbajije n'ikibazo gikomeye
uvuze ubutunzi umuntu wese atunga bivanye n'urugero abariko icambere itunga rikuru nuko itunga rikuru nuko wewe d'abord wewe itunga niho bavuga itunga tuvuze kenshi bavuga ibintu biboneka itunga ngo aratunze imiduga aratunze amaparcelle aratunze ibiki kandi ivyo gaera atunze sivyo nakatunze hari utaba adafise umuduga kitwa umutunzi utaba afise inzu akabona ko ari umutunzi rero gutunga hamwe n'ibintu biboneka andi naho gutunga nuko umuntu aba vyakira kavuga ati jewe ndabayeho nditunze ndafungura ndiyambika kavuga ko ari umutunzi nko nkanje ndavuga ko ndi umutunzi ko nashobora kurondera nakora n'amaboko higaburira nkiyambika hiyunguruza ibyo nitunga ubwo nawe ntutunze n'ingoga oya si n'ingoga byaragoranye hari aho byanka hari aho umuntu yava muri villa akabura 5 agataha n'amaguru sirabizi zikaguhera nuri kwishure umugabo ukugenda ukora utera imbere ukagerageza ntusesagure ukaba ufise vision ukavuga uti je ndagomba kuzoshika kuri iki uratinda ugatera imbere ni bukeye buke rero ubutunzi bukagenda buraza ego birateba bikaza ubutunzi bukaza ego uravye wavuye naho wageze urafise ico wishimira ariko umuntu yumvise cap murabona mu mukurahe mukamushikanahe hama chimbaza n'ikibazo gitsani cyane muri cap turabafasha cyane baba bari ngaha mu gihugu n'abari hanze akarorero hariho nko twakoranye yaramaze imyaka itari mikenya hanze y'igihugu akaba umva amaze imyaka hanze y'igihugu n'amahera barayaronka ugasanga mu Burundi nta mugambi n'umwe arahakorera mu diaspora ego ugasanga nta kintu na kimwe ugasanga n'umuvyeyi wiwe agwaye amahera arinda kuva hehe hanze rero turabafasha no mu byo dukora turafasha aba diaspora kubereka imigambi bashobora kurangurira mu gihugu n'imiryango yabo bayifisa akavuga ati twe turakeneye turafisa aba ni mu batwigishiriza tukabaforma ku ma projet ashobora kubateza imbere n'aba diaspora rero hariho nkwambye ati jewe ntanguye kuronka ifaranga rivuye mu gihugu ariko ntanguye gukorana na mwebwe turakwereka projet kora umugambi societe gacha igukurikiranira abo dukorana bose nta urungika amafaranga avuye hanze kandi n'abari karakora ibintu avuga ati okay kuri compte yabiga y'amahera ya donc nakubwiye ko tuyagutorera ari nka projet uri kurakora societe irayatorika gushira kuri compte amafaranga rero nambara umuvyeyi agwaye nambara wagize umunsi mukuru namba habaye ikibazo amafaranga ntiriko arava hanze vuga ati ni mu mpere naka muri yayandi ndabumva neza nta mu diaspora akorana na mwebwe atinya kwitaba telefone y'umurundi agomba kumutura ikibazo oya kweri twebwe vraiment abo dukorera ku maprojet yabo tuba turiko turabakorera barashima cyane baravuga bati kuva dukoranye na mwebwe ubu n'amahoro ubu bigenda neza iyo turiko turabakorera rero barishima kuko benshi barahemukiwe bagendana ibikomere kuko birababaje baronka amahera bibagoye ugasanga ubundi nawe urayamuha yaciye agirane ayafungura arayariye na telefone ntibasubira kwitaba bashira muri mode vyo canka agahindurana nimero ko amahera yawe yayariye rero bamaze kutwitura tukabakorera imigambi barashima barakenguruka barakenguruka biriko biza kwindi point idasanzwe kwa kundi ahandi musanzwe mu rugwaruka ubu turi mu gihe ari rugwaruka rubona umenga ntibikunda urundi ukabona umenga nta kazi gahari mu gihugu mwe namwe muri ko murakora nike kintu mubwira urwo rundi rwaruka ico tworubwira ni byinshi cyane bwa mbere nuko bogira vision yerekwa umuntu wese akamenya ati jewe hariho n'urwaruka rwinshi bamwe bavuga bati abavyeyi banje bararondeye ugasanga bariyicariye nzojya kuvyo papa yarondeye ico twobwira urwaruka rero no gukora si ugukora gusa ugakora ufise ico uri kurashikako ukavuga uti jewe ngomba kuzoshika ngaha ukavuga uti uwo mwaka nkeneye uzohere ngeza mu myaka 5 nzobe ngeza ugatangura ugakora uko gukora nyene ugakorana ubwizigirwa kuko gukora udakoranye ubwizigirwa
nta bushika bakorane umwete bakorane ubwizigirwa n'ubwitonzi nima bamara kuba bafyerekwa bagaca baba nabizigirwa bakagira n'umwete nta kibuza tutazoshika kwiterambere rirama waruka dusange rwariteje imbere. Hari ukumvuka agaca avuga ati uyu yari kwavugishwa n'amafaranga y'umudiaspora. Umbajije ikibazo ciza hariho nabambaza bati Damascene afise parasere hehe yubatse hehe bo baramaze kwishiramwe ngo ukorane no mu diaspora ngo amahera nukuyora n'ivyatsi oya suko nta nzu ndubaka hewe nta nzu ndubaka ni bukebuke ni bamwe rero ucu usanga bagomba gutunga kumwe navuga gutunga kare batarushe biciye mu busuma canke mu zindi ngeso oya ni pole pole singe kumvugishwa n'amahera y'aba diaspora haba namba oya je ndakora n'amaboko yanje utwondo wose nkamengenera dutunganya baherehe aho ohera hariho icambere tuci nkanje ngiheza kw'ishure nibaza ngo nta mwaka uzohera ntarosa akazi ka leta ariko suko vyagenze nk'uje imanite nayo maze muri 2018 ana turi muri 2024 nta namwe ndabangaje muri leta mugabe imigambi ndamaze kwigerako icambere ico bohera icambere kutagaya akazi ikintu cyose ubona cyo guha amafaranga icari cyo cyose gikore jewe nkubwiye gato akazi ka mbere natanguye gukora mpejeje kw'ishure bampemba 40 ku kwezi aho ndahava aho wakora ibi karakazi mbere nahereye muri cafetaria kandi n'umutekinicien umva je nayinize electricité industrielle muri A2 ugiheza nta bintu buzi nta nabantu baba barakumenya nta no kwizera ngo aguhe akazi kiyiwe ndavuga ati none ngume muhera nicaye ndavuga ati okay akazi akariko kose umubosi yambwiye ati urakora muri cafetaria ego mu gatondo nazinduka mpoze imbabura nkakora icapati ngateka ibiharage kubita amata bakamara teha cya gihungu mungu yozisafuriya bati samahera none ico naragikoze mpembwa 40,000 ku kwezi atarimwe n'ipantaro ahandi nakoze baduhemba 60,000 ku kwezi ntiharimwo déplacement ntiharimwo na ntibakudeplaça ntibakurationa ntibaguhahuba 60 uri déplaça urafungura aho wabaho gute ni histoire ndende icambere navuze ati gutunga si ibintu byinshi bufise uramengene wiyorganiza ukamenya uti ni discipline wihako bisanzwe nyagihe ndibuka turi hajya mu Nyakabiga ufise 5 sawarajya ugenda ukagura ubugari bwa 5 ana hajya abanyeshuri yo kumutanga bafungurira hari ama restaurant y'abapoire hajya anye waragenda wagura ubugari bwa 5 bagacha bakongera ibiharage ntavyo wagura ubugari bw'ibigori bwa 5 ukubita n'ibiharage baguhaye ariko kwezi umva wabufunguye ngahe 15,000 ariko aravuga ati ico gihe hari ico gihe ubinjya zamate nangahe ni nkuko example guhaye nakandi karorero nyagihe nakora muri societe y'abasiti nishake ndabivuge sibanga hariho abandi twakorana muri ayo 60 yaba yapanzemo yacamenya ati okay mpembwa 60 mbana n'abahungu ishambrete turiha 50,000 umva ni 10,000 yacamenya ati muri 60 mpuye mwinzu azosigara 50 uno musariye ku murango umwe yambwira ati jewe ndi uno munsi nka gico gihumbi ejo ncandeka kurya haca subira nkajya hirya yejo canke hariye ku murango mwijoro ugacureka uravyumva n'ubuzima kandi abo bose twari kumwe ico gihe ubu barateye imbere ariko barateye imbere ku mwana yahereye kuri musarake uri kumuhizo manuro ntava bona umengo uri kuravugishwa bitari wahereye kuri musarake ico yomenya coco ubuzima burahinduka hariho imiryango usanga abana bakuze bahiriwe mugabo hanyuma abavyeyi babo naho babasigiye ivyo bintu ugasanga birahezuka wari we wese rero aho yoba yarakuriye nagira umwete wo gukora nahatoja muri ico gisiti hariho ubundi buzi yokora je narakoze n'ikiyede nese amahera baguha kandi aho hose regaye
icambere nakubwiye bagire vision basi bagire iyerekwa ryabo rega naho onye navuga ngo ngiye mu gisiti ngiye kwishwa n'inzara reka ndagutera inkuru uwo tuvukana azoshaka vyumve aho nakoze igisiti umwaka n'inusu ku mugoroba narataha kwa mushikanje yavuga ngo nige ku murango ndavuga ati none nige ku murango iyindi myaka 3 bisigura iki niwazondihira déplacement niwazongurira ikamba mbiri ndigisore rero kifise n'ubwanwa ndavuga ati ibintu sino bivamwo nako kazi nagakora atavyatsi gusa kugira nkore singume nsaba nace niga ku mugoroba singume ndiko ndasaba gusaba birangora uzoshaka umubaze lo patron azoguhana interview ndazi muzovugana muzo uti Damascene amaze kugusaba amahera kangahe n'igihe yaza yararindiriye ko avuga ati nguranzanira ona abantu bavuye hanze tukumaca kugira nguranzanira iki nta na kimwe wenyene ariyumvira ati bugi iki kintu aragikwiye akaguha cyangwa ubona umengana umugumu oya aratanga vraiment sinomubeshira igituma atari umugumu abonye atavye ndiko ndamusaba wenyene yariyumviriye aranzanira wow yarampaye nuko murashobora kudutembereza ino nzu mukatwerekana caca bimwe mu bikorwa muri ko murakora turabatembereza mu kanya gusa nakubwiye mu byo dukora turaraba amazu y'abantu tukabaronderera nk'iyi nzu turimwo turiko turamarira ko timwe yaramaze kwinjirwamwo n'umupangayi niyi barayifashe hariyo umuntu ntidutembera hose turashaka kubereka hanze mukahabona na muri sala mukahabona sala à manger cuisine ahandi urumva hariyo umuntu ntitwoshobora gushikayo mugabo byinshi muraza kubibona neza cyane tukaba dushyize kuri ya etage bimeze gute bisawa cyane iyi rero turiko turayiheraheza bana hani muri parking yego turiko turamarira ini parking ashaka kujamwe imiduga 2 canke 3 yego natwarateguriye abantu bahashikira harimo na maison de passage yego harimo igabuye kubiri ini kote ya maison de passage yego hariya mu yindi portail naho umuntu ashaka gupanga iyi rero nk'ubu twarabiteguye amazi ntigera kama natwarabashiriyeho reservoir kugira amazi ntibigera bagira ikibazo c'amazi ego hama araho ni muri barza ego ko mubibona abantu bakeneye gukorera hanze basama kayaga ego urashobora kwicarira ngaha muri barza kicara ukeneye kwiconnecta ugashira imashine yawe ngaha ego akora aha rero nibaza ko mwana bigize neza ndabona ko mwagize na prise ngaha ego kubijanye n'amarangi mufatira kugibwira ngo mutori irangi mushira ku ruhome amarangi ni preference ya nyene inzu ari umuntu abavuga ati jewe muri plan donc tukikugirira plan inzu turayikwereka urayiha ishusho hano umuntu akubwira ati jewe nkene mwaka karangi nzokabonemwe turagerageza yo tukamushiriramwo keshi ni choix y'umukiriya ego nuko biriko biza kuri ni point midasa tuguma twinjira indani mbe hameze gute kumana natwe oui aha rero aha ni muri salon ego salon ya mbere ego niho abantu umuntu akirira abashitsi ego bana ntiturayiheraheza kubisanzwe ni muri salon hariho sala à manger ahantu umuntu ashobora gufungurira ego ana umuntu ashobora gufungurira ana yashizeho na bamwe bihereza kamwe ashobora gushira hajya agafrigo ego wow aya naho rero ni muri cuisine ego aha rero mbisigura ko umuntu ashobora gukinjikira ngaha nyene hama agafungurira hafi nyene ego ntitugiye mu vyumba tubwire niyo migambi mufise muri kazoza ka hafi muri kazoza ka hafi turiko turakora imigambi myinshi cyane gufasha abantu b'aba diaspora tubakorere ibintu byabo neza bana nk'isi hari ubwo urabona ko wasanze isa neza hasa neza cyane rero turijisho ry'aba diaspora mu migambi ya hafi ni ugushishikara kwagura societe aba rero ba diaspora batwizere cyane bazane iyo miduga yabo tuyibagerera tubarondera abashoferi afise amahoteli bayahe societe afise amamezo de passage bayahe societe umugambi wose namba ari bitaro namba ari amacentre de santé tubibagerere kugira bashike kuri ryaterambere batera imbere bateze imbere n'igihugu bateze imbere n'imiryango yabo basizino ego tuma dusena basozera niki kintu cyari gikeneye tutova ngaho tutavuze muri kino kiganiro
ikintu tutova ngaha tutavuze bwa mbere nuko twabashimira yego ico ntitwagenda tutakivuze ko namwigoye mugashika ngaha ikindi naco nuko twohamagarira rero ikindi kintu nyamukuru nuko twohamagarira umuntu wari we wese yaba ari umurundi ari ngaha canke ari kure yuko yogerageza kugira vision igira kure agatera imbere agateza imbere igihugu agateza imbere n'umuryango natwe societe turi ngaha kugira tubafashe tubayobore tube mu kibanza cabo tubarangurira ibintu byabo neza urakoze cyane wifuza service zanyu basangaye service yacu dukorera muri centre ville excellence house ani muri biro 417 ego nuko ndagushimire cyane bwana murakoze cyane nuko reka ndabashimire wese mwavyo murimwo murabana natwe kugira amashaboneke nuko amaboko abiri avuga birakunda yuko umurundi aba mu mahanga akora n'umurundi ari ngaha bikunda ko tubanza dutera imbere kuri mikoro juste galekere for more eke black machine black the camera mwitu busaza ndavuga ati bye bye ciao hasta la vista urawushira umushuro hushule none